uti disqualification yanje yaba yavuye kuri barya bantu nyene bambuje kuri kawisamete ico ibya wisamete naravyibagiye ubu nimenyereza imetero ibihumbi birebire kuva kuri misisa zirenga gushika kuri marato kuba narabaye disqualifié ikosa nakoze bwa mbere umuntu ashobora gukora ikosa cyangwa akora ikosa mugabo ntibishobora ko umuntu aguma mu ikosa ahubwo ikenerwa ni uko umuntu akenera ubufasha butuma asubira muri competition. Jewe rero narabuze ubufasha hariya abari kubikora abo sibo bari iyo ngwara nagize aha ncagira nshimira umuvyeyi wanje nizga Maroise yaraje aramba hafi bimpa n'intege zidasanzwe mugabo uko yasanze kwiganira ubuzima bwose yasanze merewe neza nicyo gituma mwawe nabonye nagiye gukora na bimwe nkazikora neza ndyohewe kandi ndi umuntu ameze neza haronka n'ikibanza cya gatanu ku bihumbi 10 urumva leta zayitangaje rero nibaza yuko ibya disqualification nayibonyemo iyindi nyigisho ntibyanciye intege nicyo gituma navuze nti reka nabyibagire ndabe nkomeze ndabe imbere nk'uko ihaniro ryanje ari ryo kwamana ishaka n'umwete no gushika kure hashoboka biragoye hari abatabitahura mugabo mama wanje ni igitangaza gikomeye kuko jewe nakuze ndamubona duka mu gatuturu aja mu mirima kurondera ibyo tubeshaho sinigeze mbona mama yicara gusa byaramugora kubona yuko nobandanya ko gusa ariko ndiga yambwira ati genda wige ibyo bidasiko bizokuruza kwiga icyo namuhumuriza nuko nanabitora nari mfise impano zo gukora amakomisiyo gusa n'ibindi ndabitora byamuha icyizere nkazana agashimwe ka mbere nazanye ibitenge nzana amasabune byahora kwitugonda n'amakaye wari umunezero araryohewe rwose ndabona yuko ngize ngabanyije za ntego mama yibaza yuko ntashobora kubandanya n'abantu bose ndatanguye kumbuga ku maradiyo barabona yuko jewe inje nk'undi muntu kuko ubwambere bitanu babana nk'umusatsi byarashika yaho mpagarara mbonye abantu ngiye muri yambere muhagarara n'icubuya cabize n'abanenga ntasubira urumva ubu mama araryohewe yaraje Bujumbura nawe nyene araryoherwa arabona n'abantu batandukanye nibaga n'iteka kuri we imana ikomeze kumuzigama mwarakoze cyane muvyeyi mwarakoze no kunshira mu ishuri ibijanye na preparation de jeunesse promota iri kibazo ndakuvuga ko ibintu bibiri jewe narateye akamo ndiko nditegura ndavuga nti preparation de jeunesse ntiziba zirategurwa bijya byose ndavuga byarije ndavuga nti muri jeux olympique kugira abantu bashike bategereza gutegurwa neza hari igisata kibijeje gutegura abantu ba jeux olympique nta kintu cyari kiravansa narabibona ndavuga nti turakeneye abaganga ndavuga turakeneye abajournaliste ibyo byose byari bikenewe muri jeux za Tokyo zari jeux olympique zidasanzwe zidasa n'izindi kuko jewe ubwanje naragiye gusaba umasere mu kindi gihugu barambwira yuko bidakunda kubera virusi ya COVID-19 none aho sinako ndavuga ibyari bikenewe ku bijyanye n'uko navuze yuko abantu batabikunda bobo bwose ibi nibyo niko ndasemerera ndi ubumwe bobo bazoba benshi niko ndashaka gukiza imitima hariho ababikora babiheba kubera
abantu batabateye intege, abantu batumye babiheba. Rero nibaza yuko ubu siporo bw'ikire en general hari ababikora neza, hari abo batabikora neza batabikunda, nabisubiyemo bakwiye kumugozwa, kandi ibyo bikeneye kugira siporo itere imbere. Urumva aha rero nibaza yuko fondasiyo ihera ku muntu akerekana icyo ashoboye, yumva intege hama ku bijyanye n'ukuntu siporo yotera imbere. Nibaza yuko ibyinshi bigikenewe, turakeneye ibibuga byiza kugira ngo ibyo biratworohera, hari kugira dushobore kuza turaronka aho dukorera amakompetisiyo heza, bidufashe no kuronka abantu babikunda benshi, baronka imyanya mpuzamakungu. Ahantu baza yuko kugira ko itera imbere n'abantu bose bateza kujamo, namwe bateza kujamo, amashyirahamwe aza kujamo, agatera ko siporo isaba ibintu byinshi cyane. Aba yambajije nambaye ijipo, wenda nambaye ibutana muri cyo cyane pika nambutana ntabwo duzu ariko nambaye ibutana mu mashuri nambaye n'abandi bamba urumva aho none ijipo sinoyirukana ijipo sinoyirukana kabisa, itagiye imyambaro ndetse ko neza nibiki. Urazi kuba ahantu tukinjira ahantu mwe nk'uwigiye mu mwobo hatagira dufise abantu babiteguye, birababaje, biteye agahinda. Twagiye tutagira impuzu nziza, reka bigatumara amabara mu bantu no kw'isi, kuko utaryohewe uri sportif ushobora kuronka izitana kuzimana. Ubwo no kuza babwira biradutera kudatera intambwe, kuko kuja muri Jeux Olympiques tukaronka umuntu avuga ngo yadufashije, aho umuntu Imana imuhezagire yaduhaye impuzu za Jeux Olympiques zitanditseko Tokyo 2020. Uyu muntu gushingwa na leta kabisa, yarafashije rwose bikomeye. Nibaza yuko igikenewe nuko abantu bategura Jeux Olympiques neza, ni nkino zisumba izindi nkino ku isi, nta kindi kintu gisumba Jeux Olympiques. Aha turagenda muri Jeux Olympiques tudafise agaciro kabuze, umukozi agirwa n'ihembe. Leta yaradufashije iraduha agaciro kabute k'amafaranga $300 y'amadolari. Seno yategereza kuduha ko nayo nyene kuko irafise ukuntu iba yabiteguye bateza kuduha. Mugabo turi muri Jeux Olympiques twaratabaje uti none dushigikire mutwongereze, nta buryo. Batongeye $200 y'amadolari dushitse ngaho Bujumbura. None kweri mwebwe mwiyumviriye, wumva twagiye muri Jeux Olympiques zateguwe kuri rwanje. Jeux Olympiques hadagiteguwe za 2020 twagiye tagira ishakoshi, nta shakoshi twagira, ishakoshi baduhaye bakadutwara mu bantu nukuri abantu afite abantu ndavuga badakunda inkino, bakwiye kurema gufasha. Yabona dufise impano nyinshi, mugabo ntibashobora gutera imbere abateza kudufasha batubidufashijemo. Hariho abafise impano zitandukanye extraordinaire, mugabo biragoye kuzishikana kure ata motivation. Aha na leta y'Uburundi ndayitakambira, nifuza yuko hoza havuga Francine benshi akaza benshi banduta ku byo nashitseko, nibyo nifuza, mugabo bikaguma uku biragoye. Ariko nibaza yuko habaye kudashaka, kuko aregereye abantu hariho ababizi, hari abegereye hagira ikibazo cy'uwanje ukuntu bofasha. Arifise abashikiye bari hanze, arifise abavoka, icyo nabamenyesha nuko meme na dosiye ngaha hari ahantu yarayizanye, mugabo
niba ntiyabandanije urumva habuze ugushaka sino iyo nza gushigikirwa nanjye nari gushobora kwitwara nk'uko muri South Africa bariko barabikora. Nibaza yuko ico ni ikintu leta yotangura guha agaciro ibintu bya siporo. Mu nkino n'ibintu byose haraba akarenganyo hama akagira abantu bagenda sinshobora guhindura uko meze, ndi icyo Imana yandemye. Urumva rero baza yuko ibyo nta muntu bihora kuri iki cyo gituma ari uburenganzira bwanjye bwo kubonera agateka kanje. Kuri iki kino mvuga ko noshimira hariho abantu ndavuze umuntu umwe yambaye hasi cyane pe, nari mu bihe bigoye, nta gihe yaratanyandikiye bite nizigama Aloyse, Imana iguhezagiye, niwe azi ariko niwe ntashobora kuryama atanyandikiye n'ahantu bandi hanze ambaza komerewe ko nagiye muri antenema tiseno umuntu yari yatwaye chef wa mission batarahari tiyo barahari, navuze yuko chef wa mission niwe yarahari, yari yaje kukibuga mugabo mu gihe nari ndamukeneye isi namwongeye ndamubura. Rero baza yuko ukuri niko kuvura. Ndiko ndavuga ukuri kugira abantu babyumve n'undi babyumve, kuko izoteza imbere ababikoramo ukuri bakamotiva ababikora bavuge jewe baranciye intege n'ukuri jewe nari mfise boxe ya quinoa ingengo ya Afrika barayimpaye, hanyuma mu nyuma nabaza ndi mu gihugu ca Kenya yuko bizoshikira, bambwiye bati wewe utakiruka w'isame kandi utaraduha rapport de competition n'ibiki bose warahagaze. Jewe ko ntigeze mpagarika entraînement, ahubwo ubwo buryo mwobumfashisha mukaza kumufasha kuko ndiko ndahindura imetero zitandukanye vyontera intege. Babuze ko bidakunda, ntawuzi ngene niteguye, ntawuzi ngene narose inyuma, ntawuzi ntawe yumvira n'amateka natwe byakunda. Umva nicyo gituma mvuga nti abantu bahinduke mu umutima niko kuri ya ambaye mtanindo bukuru sindabishaka. Hama ikindi kijanye na kontra nari mfitanye na sosiyete y'Iburayi, kontra irahera mu kazi, nicyo gituma utakimbona. Yego ubundi nawe yambaje ati ahubwo nibaza yuko mbere vuba n'abandi bazoza dukorana amakonsa yarindiriye kuko ni ku isoko bashigikire shikane intego zanje turi hamwe bizoryoha cane. Ndiko ndavuga sosiyete yamfashije mu myiteguro y'urugendo kuva 2020 guhera kuno mwaka gushika 2024 ise plani nini ya 2024. Rero ndakeneye abashigikira kuko ndashaka guha umunezero kandi abarundi, ndashaka kubona abarundi bose batwenga nkuko nabibabonye Imana bamezagiriye. Ndashaka kubona abarundi bose batwenga, ndashaka kubona siporo ifise ibihagararo mu gihugu c'Uburundi, ndashaka kubona siporo ikorwa mu gihugu cyose, ndashaka kubona siporo iba
akaruhari nk'uko tubona ibihugu byo hanze usanga bari. Ntihakenewe jewe gusa, ndashaka kubona siporo mu gihugu c'Uburundi iteye imbere mu mice yose kuva mu nkino zose ziri mu gihugu c'Uburundi. Hanyuma Elvis yabaje ati inyungu za marketing. Aha rero muri business ntawe ukora homba, ukorana n'ubukomeye. Muri marketing nta masantima. Muri marketing ufasha umuntu ubona ko nawe azogira akamaro ku byo ukora. Udakomeye ntuzora ngo ugufashe, ntibikunda muri siporo. Jewe nzobaro nicyo gituma nkorana na societe international, nicyo gituma mfise umumanager wa niveau international, kubera bazi agaciro kanje, bazi igihagararo canje cyo kwisi. Nicyo gituma dukorana. Rero nibaza yuko aha n'ababikorana badahamagariye. Hariho ibyiyumviro tugitangura tugira ibishobisho, abantu bikore mu bishobisho. Siporo tugira ibishobisho. Siporo si mu mutwe, siporo ni kuri tele. Ibyo mu mutwe bija kuri tele, utabimenye kuri tele mu mutwe iguma yo gusa n'isoko. Rero babyumve, abantu bose bakora siporo bashikikigwa iyo bamaze gutera imbere, niho sosiyete ikurondera. Cyo gituma tusinabikuze tubaza yuko kazoza ko guteza imbere ubwawe utangura gutera imbere ubwawe.